nitwa Nibimenya Daniela benshi bazi ku izina rya Dani. Daniela nje ndagibuka ku madosiye cyangwa ndiko ndandika ibindi bintu ngijyo mwibarabara ni Dani. Nkaba mfise licence A CAF. Venye bakuna baro afise umupira ugerageze kubakira na baro ko kuna venye abandi natanguye nkina nk'umukinyi ndi première génération y'abakinyi football féminin ngaha mu Burundi. Icya kabiri di deuxième génération mu bakinyi gihe nakina. Dani twahuye kuva muri 2002 gutyo twarakinanye muri equipe imwe yari umukapiteni wa equipe la Colombe twarakinanye. Ndi muri deuxième génération y'aba coach kuko hariyo génération ya mbere abazi mu football yo mu Burundi barazi ba Cedric ba Jimmy Bambaya nibo première génération. Jewe naje mu yindi génération ya kabiri. Hama imejeje gukina nahagaritse gukina en 2013. Ubuzima busanzwe Dani bavukana ari batatu iwabo. Ni umwana w'imfura, ni umwana sinzi afite comportement itandukanye ko twese turi abakobwa. Dani ni umwana yavutse ari gato cyane kavukanye ibiro 2.9 hanyuma gari gato jere narinze ahubwo ko atazokura no gukura nari mfise ubwoba mugabo ni umwana yaciye akura avumbuka. Dani mu buto bwiwe umwana yagumye akubagana yari umuntu akunda gukina ibintu byinshi akiri muto atanguye gutambuka. Dani bashingira ngo papa wiwe ikintu yamukoreye yamuguriye ikinga rero yaciye agigisha abantu bo muri quartier Nsiyere bose abana bose muri Nsiyere. Kubera umenya n'umusazi. Football rero mukino benshi batamenyereye ku bakobwa ndanabiryohererwa wanashaka kuva wabwira gutyo kuko ndazi gituma babimbwira kandi ndazi n'ibyo naciyemo. Naragize ubuguruguru bwinshi naraciye mu majeu menshi. Dani tumufata nk'umuhungu tutaronse mu muryango. Imico yiwe ibyo akora byose ni bisa nk'iby'abahungu. Mu buto bwiwe umva twasa n'abangana mugabo bakatwambika impuzu zisa mugabo harageze ahantu wewe ahindura inyambaro nka jewe nambaye ijipo nkasaba ijipo wewe akasaba ipantaro. Ndibuka yuko n'igihe araganira aho abandi babagurira amakanzu we bamuguriye ipantaro ya tissu yarambaye ipantaro ya tissu n'ishati ya longue manche na boucane. Urumva yari yambaye nk'abahungu. Oya Dani nta jipo yambara. Ndibuka yuko urumva no kwishuri kuri Michel Kanje yiga muri secondaire kubera bamwambika bambara amajipo kubera rero ijipo atarayimenyereye kuyambara. Dani yambara ijipo ngaha. Dani yambara ijipo hasi yarazi kwambara ijipo yambara pocket. Yavuye kuri Michel Kanje kubera umubikira amubwiye ngo naduze ijipo arambwira ati Jesse ko nambara je nambarira ngaha. Umubikira carayimanura ayimanuye. Dani avuga ati aja kuyimanura nawe carayiduza kandi Dani caravuga ati jewe si umubikira amubwira ati guma hanze. Camagara umuvyeyi we papa we aramwumviriza mbwa papa washitse amusabira imbabazi. Umwana acavuga ati Jesse sura kuri Michel Kanje.
papa wacu wabujije kumusabira iyindi shuri. Ego urabona ko n'ibindaba maquillage iki crayon si jewe sinababwira bon navuye kure quand même naraciye mu etape yose yitwa ngo ni y'abahungu nambaye impuzu z'abahungu n'ubu ndazambara ndabishatse bivana ingene navyutse ni nk'uko biravana n'urubanza ngiyemwo n'impuzu nambara ndashobora kwambara impuzu z'abakobwa nambara imvutano ndambara ikanzu sinovuga ngo ni kenshi cyane ikintu nambara gake vraiment ni jipo sinzi ko ndanayitunze sino ibintu vya maquillage si cyane gose vraiment nani byo nkunda ko mbona umenga birantesha umwanya mugabo si kuvuga ko ntobikora umwe ntituzi naho yabikuye yaravyadukaye mukaje kera je nanje niko nari imeze ariko mu majambo make nuko ngira ngo yaravyiyumvise je kushika muri 5e primaire jewe nambara amakabutura nambara amakabutura ngira niho yabikuye urumva sinzi muga moto bana nta wundi yoba yarakurikiye umuvenyu akarahuri kama naragize ubuguruguru bwinshi naraciye mu majo menshi narakinye n'abahandikape bajya batagira amaguru abicara hasi abafite ukuboko kumwe kubera papa wanje yakora muri niyo atwara 5 zifite umva niyo atwara abahandikape numva ahantu hambere nabona hari je niho umwanya munini hose niho naja kuko niho numva ndi à l'aise. Dani akiri muto cyane yaragenda tugasanga yagiye muri Enapo ko twaba muri Ensiriere muri Enapo tugasanga ariko arakina n'abajya abapolisi gaca mu maguru yabo bakina buhoro buhoro Dani yaca atangura rero gukina iyo mipira haca haza umudamu nitwari tuzi nayo no kumenyana uwo mudamu acaraza aramutwara Dani aravuga ati uwo mwana ko mbona ameze nk'abahungu reka je ndamutwara aje gukina umupira yari mutoye yiga muri primaire papa we waramwankira arankira n'uwo mudamu ko amutwara kuko twumva yuko umwana agiye gukina ibintu by'imipira adasubira kwiga uwo mudamu aratubwira ati oya twebwe turiko turakinisha abo bana dutegerezwa kumenya amashuri yabo turavuga ati nta ngorane Dani yaca atangura rero kuja gukina umupira w'amaguru twabona ko ivyo bintu bidashoboka bitabaho umwana w'umukobwa yiga muri primaire aja gukina imipira y'abahungu twabona ko ari ibintu byo gusamaza abakobwa yagiye kumushira mu bandi bana kugira zarakina mugabo atahamuhira ariko twebwe ntitwabikunda gushikaho papa we wavyanka cane ariko akamwumvisha yuko umwana ariko arakina nta ngorane Dani amamoto yose yaratwara ndanarazi gutwara imoto urumva nta na kimwe twari tuzi tukavuga tuti uwo mukobwa azovamo umukobwa nk'abandi urumva rero gutyo rero acakura gutya kiniyo mipira ubu bandi bwose yarabugira Dani kuva nkiri umwana Dani namubona akunda umupira yarakunda ibintu by'abahungu amajo yiwe yari amajo y'abahungu aho twebwe twaba turiko turakina kange tugira ibiki wowe ntibyamwinteresa yaba ariko arakina football canke gutwara ikinga gukina basket hari abagenzi bose bakina na basket n'abandi bakina na volley yewe mwama okay ibirato byanje harageze ko ngenda akira basi bazugiye badundiye gato ndembaze inga naho ngenda nsa nk'umusazi reka ngenda ndabifunze le temps akira utonde tosubira akira tosubira aro Goreti see you ariko
ko nta soni chance see you sawa natangiye guca amaformation y'abacoach en 2012 ya mbere nayiciriye muri makambi y'abarefugie i Burigi Gasogwe. Ya kabiri licence ndayica muri 2014 kubera yari après 2 ans ndayicira i Bujumbura licence yari 2012 nyene. Hama 2014 niho naciye licence B. Par contre hama 2016 niho naciye licence A. Umva kuva 2016 ndafise licence A. Hama nagize amahirwe ndabandanya ndaja kwiga iby'aba instructeur aho nindi kategori yo kuja kwigisha. Navyigiye muri turagira ama formation natanguriye muri Cameroon ndagenda Egypte, Maroc, Ravana. Ubu ngeze kuri iyo kategori y'aba instructeur de instructeur cyangwa instructrice élite muri Afrique. Ndi muri turi 19 femmes baba élite CAF au niveau de l'Afrique mu ma langue atandukanye abanglophone n'aba francophone turi 19. En tant que coach, nje natanguye kugira selection y'ama équipe nationale y'abakobwa ngaha mu Burundi. Byatanguye nahagaritse 2013, c'est après 10 ans je pense niho twatanguye gukina kugira ama selection y'équipe nationale yari muri 2016 niho natanguye kugira selection abakinyi bose mubona b'abakobwa bakina muri senior izija U20 n'ubu U17 nije nagenda baselektiona ndaba coach wabo ku kategori atandukanye gushika 2022 narahagaritse gato. Ubu nagarutse barampaye kandi U17 y'abakobwa ariko irakina eliminatoire y'ama Coupe du Monde. Basha muracacererwa ndafasha kandi ndaregira na encadrement y'abana guhera kuri 5 ans, moins de 5 ans d'ailleurs kuduga. Ni kuvuga ko amakategori yose nayaciyeko. Les moyens ici. Ici derrière Adia. J'arrive. Là-bas il n'y a pas de ballon. Courage. Donne ici. Joue avec les autres. Passe. Voilà. Encore. Narakoreye kandi na équipe n'aba coach principal wa équipe ya 3e division yitwa Vision 2026. Turaduga à l'époque iriko irakina ubu unye. Ndaba coach kandi principal wa équipe yitwa Tara 2e division nyene. Nabaye na coach adjoint wa Inter FC. Yari en 2014. kuba rwigeme
bo nico kimwe nk'abandi novuga ngo numwigeme ngo cunegirija ngo ko ari umukobwa oya kuko premièrement n'umukoca aserukira igihugu ari parmi y'abakoca batatu mengo ahora participa au niveau akagenda sigura ko yako arakoca tumufata nk'abakoca bose. Karite zitatu ndamwibukira ko koca Dani yaranyigishije gukomunika mu kibuga n'abandi bakinyi navyo narinzi, aranyigisha gutera mu poto shuti nininya, aranyigisha gutanga pasi. Là-bas. 3. Ce que j'aime sur mon coach Dani, elle entraîne bien, elle est gentille, elle nous entraîne bien, elle nous encadre bien. Grâce à coach Dani, j'ai pu savoir des techniques que je ne connaissais pas, notamment la technique du contrôle de passe. Je ne savais pas bien contrôler le ballon. Elle m'a aussi appris à développer mes tirs, en enrouler en extérieur. Ça, je ne savais pas du tout. Mais elle m'a appris et sans elle, je ne serais pas arrivée à ce niveau. Allez, on joue, vas-y, hey. Kwiga gutwara ikinga niwe yabinyigishije. Ndazi ndibuka neza yuko yanyigishije no gukina umupira no kwishuri niyo je nakunda gukina cyane. Na nkiri muri primaire. Nakina umupira kubera Dani, nkumva ko bindyoheye. urabona abantu mu bisanzwe bakurikirana kenshi iyo hageze gufata decision ikintu tugihurije ko turagihuriza tutagihurije ko naho harabaho dusekana urabona dusa n'abangana d'ailleurs mugabo quand même la prise de décision gufata decision hahandi uvuga uti ikintu kuri ndagikora ko anzi ko ari ukuri kuri jewe n'ukuri urumva kwihagarara ko uri kurafata ingengo antuka icyo kintu nacigiye kuri we hahandi uvuga uti iki ndagikora ndabona ko ari ico muri je ndabona ko ari ico ntawe nzi bankomerekeje ukantehoja conscience yawe ukavuga ati ego ndanezerwa kuko yaradukundishije umupira jewe ndashobora kurara ntajyamye iyo bariko barakina umupira ndiko ndakurikira ndiko ndaraba ingene bakina twese ngaha mu nzu yaradukundishije umupira kubera Dani yankundishije Real urumva ndi umufana wayo. Defo niyizi ko nuko muri societe si bose banyakira kondi ubwo ndazi ko ndi afise comportement y'abantu kurya nyene nababwiye ngo mayibobo nuko ashikarite niyizi ko niyo kuba kugerageza kubana n'abantu kandi anka akarenganya n'umuntu andenganya kandi arenganya abandi iyo mvuze akarenganyo no kubana n'abantu ifo kugerageza d'abord ndakunda umuntu yumviriza umuntu peu importe ikintu akubwira na hata kubwira ifo ko umuntu agukeneye umwumviriza nawe yo kubwira ibirofa canke iki kuko biraruhura mu mutima kuri uwo muntu nico gituma rero nakunda umuntu arenganya uwundi imyaka 30 iri imbere bon nibaza njego nk'umumama umuntu afise famille kandi atahindutse sinifuza guhinduka ngo umere ukundi no ndifuza kuguma ukundi peut-être n'ameliora amakarite mfise hama ngerageze gukosora amadefo mfise nifuza d'abord kuha exemple abandi kuko no kuja muri ibi byo kuba abakoci instructeur nashatse kuinspira abo twakinanye surtout abakobwa kuko yari umwuga utarimwe abakobwa benshi ko nka jewe nagize parcours yose ndi jenyene ubu nagerageje kuzana abandi ba dame abakobwa bamenyere uwo mwuga naho tukigwana hama ndifuza kugira kure hashoboka au niveau international bien sûr kwigisha abandi gutanga novuga guti iyo message canke iyo message handi kwigisha handi dumo uko ndabigira ubwa mbere agitangura kuri indege naratangaye twaratangaye
turavuga tuti wabonye ko umwuga uwo ari wo wose urakiza. amaze kubona ko yashoboye kwisununura, akurira indege, akazana utwo dufaranga akigurira icyo ashaka, natwe mu nzu icyo tumusabye ntiturinda kumusaba kuko yarabona ikintu gikenewe mu nzu. Afise ayo mafaranga aravuga ati reka nanjye ndabereke yuko icyo nakuye muri bimwe mwahora mungwanyamwo burya n'umukobwa arashoboye. N'umukobwa arashoboye, nta si ukuvuga ngo abahungu nibo bakina gusa imipira. Abavyeyi baba bafise abana, burya n'abakobwa n'abana benshi bavuga ngo abahungu nibo bashoboye, ariko rero nohanura abandi bavyeyi yuko boreka abana umwuga wose batoranye, ko nta mwuga udakiza kiretse uwo kuroga n'ahandi umwuga uwo ari wo wose urakiza.